Leo hii siku ya tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2022 ndio nimeweza kuamini kabisa kuwa duniani hakuna kitu chenye nguvu kuliko mapenzi. Wewe kama hujaamini ni sawa, ila mimi kwangu nishaamini tayari kwa kuaminishwa na mambo tofauti ambayo nimeshaweza kuyaona. Turazineza ko mu mwaka duhimbaza imisi mikuru myinshi mpuzamakungu harimo iraidi, Noeli, Bonane, Pasika, tutibagiye Valentine Day ariwo musi w'abakundanye uba kwigenekerezo rya 15 kwezi kwa kabiri imyaka yose. Uyu munsi mukuru rero wa Valentine Day ukaba wantangaje cyane ukuntu witabwaho cyane kurusha iyindi misi mikuru yose, aho hari misi mikuru mike cyane ishobora gutesha umwanya abastare bagiye batandukanye ku isi mu kwicara bandika indirimbo z'uwo munsi mukuru. Ariko uno munsi Valentine Day tukaba tubona ko yagize abaririmbyi benshi bicara bagafata ikaye n'ikaramu bandika amajambo meza na menshi bashobora kuririmbira abakunzi bawe babo, ariko kuba bafise nayo twebwe ariko natwe twivugira fake Valentine Day cause tupo single and time. Nawe kama upo kama sisi basema fake Valentine Day kama mara 2 mara 3 itakuwa imetosha. Sarbi arimwe maririmbyi bashoboye gufatwa bagatora ikaye n'ikaramu bashobora kwandika indirimbo ushobora kuririmbira umukunzi wawe ku munsi w'ejo tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ariyo yasohotse ku izina rya dawa umenipa da nikalea. Tutibagira mkombozi of course love MT number 1 I got you Christian B Marene la vache original bango hamwe na Wizy Design coming song izosohoka ku munsi w'ejo, izosohoka ku izina rya Fall in Love. Hano nyina lindirimbo twumva izo birimwo amajambo hayagize urukundo, amajambo ashobora kuririmbirwa abakundanye yita King of Love. Ivyo tubibona hake ku yindi misi mikuru, ni nayo mpamvu twashoboye gufata uno mwanya kugira dushobore kugira ico tuvuze kuri uno munsi mukuru wa Valentine Day. Aho ni bamwe mu baririmbyi ba hano iwacu bashoboye kugira ico bakoze ku uwo munsi mukuru mu kwandika indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye mu bwoko butandukanye, aho harimo ubwoko bwa singeri, turavuga ku ndirimbo ya mukombozi, ubwoko bwa R&B n'ubundi bwoko bw'imiziki. Ababuzi barabuzi iyo bamaze kumva indirimbo baca bamenya n'ubwoko bwo mudiho waririmbwemwo iyo ndirimbo. Aho twavuze ku bastare bacu b'igihugu cy'u Burundi, aho tutasimbiye hakugiye mupaka naho ku bihugu bibanyi bya Tanzania byahe ngo tumenye bamwe bashoboye kugira ico bakoze ku uwo munsi mukuru. Turagira ko twipfuza kumenya ko wewe nk'umuntu yashoboye kumviriza indirimbo nk'izo zashoboye gusohoka ku bwa Valentine Day, zabizo mu gihugu zabizo inyuma y'igihugu kubwa bakundanye, izo woba warashoboye gushira muri playlist y'indirimbo uzoshobora gutura umukunzi wawe, kuko turazi neza ko ejo ari umunsi wo guhana udushimwe twinshi, udukado, uduki tugiye dutandukanye bivanye n'umwe wese icyo yashoboye kuronka, kandi abona ko umukunzi wiwe ashobora kunezerererwa. Ariko nitwogenda tudakishijemo akantu k'impanuro ko uwo munsi w'ejo, kuko ari umunsi nawo nyene w'umunezero kandi ukongera akaba n'umunsi w'amarira kuri bamwe ku bantu batanga amakado, ku bantu biteguriye gutanga ikado ku bakunzi babo. Twibagire twikudukuremwo ikado y'umubiri, kuko ari kado ishobora kuzana ibindi bintu inyuma yibi y'umunezero, ishobora kuzanamwo izindi ngaruka zitoroshe zitashobora kukorohereza, zishobora kugushira mu mubabaro w'imisi kanaka. Kuri mikro mwari kumwe na Sten Promotes, ako karagaciyemo twe dushoboye gucishamo kugira razi na nyamibura gahonzi ishobora kuba ari umunsi mukuru w'abakundanye mugabo ugashobora kubatera amarira kuri
kuri micro yari Sten promoter, on the machine akiwa ni Da Promise cameraman. Bye till the next time. Kuri umaze gukora subscribe, tugushimire cyane, nawe utarabikora tugusaba gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, mukubandanya mudushigikira no kwironkera news agiye atandukanye yijya na hariya mu ba artist bose, mu bantu bose bafise ingabirano kwisi yose. Tupo worldwide, tupo kila kona, sisi kama sisi. Pray hard, work hard, nothing impossible. Turabakunda cyane.